bahise kumuha Rondera igikorwa umunsi tuzokumva yuko dufise igikorwa uwo munsi umwimbu uzoca uduga mu gihugu cyacu mugabo uno munsi turacavuga ngo mpakazi aho kuvuga mp'igikorwa uravye abakozi b'igihugu ijambo ryitwa leta ryarabamugaje gushika bibagira ko abakozi b'igihugu ahubwo baca bitwa abakozi ba leta nayo bayita kagwi ku buryo rero hajya twashikurana bari bazi ngo leta na kagwi k'abantu niho bacavuga ngo leta ntihomba mugaragira ndababwira yuko abenegihugu badakoze igihugu kirahomba kurya wahomvye duteranije uruhombo rwawe rw'iwanje n'urw'uwundi tuza gusanga ari uruhombo rw'igihugu ariko duteranije umwimbu w'iwawe w'iwanje wa twese tuteranije tuza gusanga ari umwimbu w'igihugu abize ibijanye no gutunganya iby'ubutunzi ndababwira nti je ntavyo nize ni mugabo je ndavyiyumviriye nico mwita mu gifaransa croissance économique gaca mvuga nti ni croissance y'umwe wese iteranije icizana croissance y'igihugu cyose none ugenda gukora ntihave mu mwimbu n'uwundi agakora ntihave mu mwimbu tuvuga ni ukuri igihugu cy'u Burundi cyovuga ko cyarose umwimbu nico gituma rero tumenye igikorwa ko ari ikizana umwimbu igihugu ntigishobora gutera imbere gisaba ifashanyo ntibikunda igihugu gitera imbere iyo bene cyo bagwiza umwimbu ubuserukira abakoresha yavuze ngo amahera mvamakungu wava mu mfashanyo ayo shaka ubura yibagira ajya asa amahera n'uburozi nta muntu n'umwe asaba imfashanyo ndabona yigera atera imbere ahubwo tugwiza umwimbu dushore hanyuma tuzane ajya amahera mvamakungu tudashoye ukazobona bayakuzaniye namwe murabiza abarundi barawuciye ngo ibyagusa bitera ubwenge buke nitwaba dushaka rero kwikukira icambere twokora no gukora tukagwiza umwimbu tugashora hanze nagira kandi shimire amashirahamwe asanzwe ahingura hariho amashirahamwe menshi yatumye abenegihugu batangura kugwiza umwimbu cyane twarabibonye nk'ishirahamwe rihingura igiterwa ca pacuri kirya na karorero k'itunga ry'igihugu ingene riduga uwazanye iryo hinguriro yaragwejeje ico giterwa bica bituma abenegihugu barima ico giterwa cane hanyuma iyo bashoye niho baba barose impembo bose rero baciye barima ico giterwa kuko babona isoko yaco nagira kandi ndababwire muriko muravuga ngo impembo umushahara mu bisanzwe najya amahera uronka iyo washoye ikintu wakoze niwaba uri umukozi ukorera ishirahamwe rinaka iyo utarose ico ushora nuvuga ntaco wakoze iryo shirahamwe rirahomba iryo shirahamwe nk'iryo rikora pacuri iyo abenegihugu bataba barima naryo nyene ryaca rihomba n'abakoramo bakaba bagiye je umunsi umwe nari ndongoye ishirahamwe kandi ishirahamwe ryegamiye igihugu hanyuma abakozi bari nk'ibinebwe ico novuga mugabo bakaguma bavuga ngo babongere umushahara umunsi umwe ngirisha inama ya bose ndababwira nti ndabaravye ivyo mushaka mwebwe mushaka gutembagaza ishirahamwe none nk'ubene imitahe
ko babona yuko atacu muri ko murabungukira. Umunsi umwe boje inama umwe wese agaca atahana umutahe wiwe, namwe muca muja murateguye iyo muja muhenuye ishirahamwe, kuko abazanye imitahe bayizanye kugira bunguke. Mukora rero utunguka, nyari umutahe abonye agiye gutembagara aca agenda agatora umutahe wiwe. Nona utwaye wewe nawe wakora muri iryo shirahamwe ucujaye. Ivyo rero mwame muvyitwararika. Uwuzi ko ari umukozi wese amenye yuko atamwimbagira ishirahamwe riba rigiye. Mugabo kubera ngira ngo mutari mwashizemwo akariro mukuzana ayo mahera yo mutahe, muca mwibaza ngo azokuraho yakuye. Niyo aba yakuye mu ngurane naho akaba hombye bakaja kugurisha ivyiwe, ubundi mutazokura he. Nico gituma abakozi mwame mugabo cyane cyane ivyo ndabibwire abarongoye abandi ayo mashirahamwe amasendika. Tangura mwigishanye mwebwe nyene ingene mwogwiza umwimbu ku kazi. Mwe mugira inama zo kuvuga ngo turabigene bo twongera umushahara, muga ntimugira inama muvuga muti turabigene twogwiza umwimbu kugira databuja tuze duce tumusaba umushahara kuko twagize umwimbu muremure. Amasendika ndasavye mukora amanama mwiga neza ingene twogwiza umwimbu ku kazi muvyigi. Muriko muravuga yuko uwo munsi mukuru waje kubera amasendika abakozi bariko baraharanira agateka kabo. Muti baharanira yuko bokora amasaha 8. Abakora amasaha 8 nabo baramaze gutera imbere. Abataravaho bari bakora amasaha 28 ku 28. Uwamaze gutera imbere none ntangorane biguma biduga. None natwe tutaratangura. Dukora amasaha 8 ku munsi. Mbega twere dukora ngahe buke? Nimunyibutse cyane cyane abakorera igihugu bakora amasaha ngahe ku munsi? Ngo 8. Hamwe mutonda saa 3 ni 8. Kadabwire. Wese nabanda barara. Ni bangahe je dutondera rimwe ku kazi? Ni bangahe dutondera rimwe ku kazi ko ndabazi mwese? Jewe 12 nusu bashitse ku kazi. 12 nusu je bashitse ku kazi. Icere mbanye ukora ibikorwa. Mugabo mirahiriye ngo ngiye ku bikorwa bimwe byo ku rubuga hasohoka saa 4 imiduga duhurira mwibarabara igundana ngo bariko baja ku kazi. Ni myinshi cyane. Murazora imiduga igundana saa 3. Aha rero hariho igituma twagize ya civugo imboneza mu bumenyi. Ni mwebwe ndongozi. None izo ndongozi aragenda agatonda saa 3. Agacashika yatondesheje amazina yabaza gutelefona ashitse ku kazi. Akoresha telefone y'ibikorwa abahamagara. Duhurira he saa 4. Saa 4 igeze bagacava ngo bagiye kunywa icyayi. Bagaca bagira ryarigara kuva saa 4 gushika saa 5 n'inusu. Saa 5 n'inusu igeze ngo giraje gutora umwana ku ishure. Ngo amutahana. Agacaja kumutora agaca mutahana. Agaca afungura kandi murumva yavuye muhira nyoye icyayi aca agenda mwirigaranya ikindi cyayi n'imirete myinshi. Agaca saa 5 ataha muhira agaca yongera agafungura ahejeje agaca aryama kugira bihoke. Avyutse saa 9 agaca ava batonze ku kazi. Yatonda naho nyene agaca atelefonana na wa wundi ngo duhurira hehe kwibare. Saa 10 igeze bagunda saa 9 n'inusu bakagunda na bose ngo barasize kwibara. Bagaca bagenda kuri ryarigara amabrochette agacira. Akubise brochette ya mbere nihenekene ya mbere ngo mbega ubukene tuzovamo gutega yemwe. Murazora imyidogo y'ubukene nyinshi bera ku kabare. Ko ntarabona bariko bararima bariko bavuga ngo mbega ubukene tuzovamo gute.
ninde yababwiye ko ubukene ari umuhayo guhaya ubukene ivyo n'ubuntu ubukene si umuhayo kuvuga ngo ndi umworo n'akamaramaza ahubwo ukenye uvuga uti nova muri ubukene gute ugateka umutwe ugaca uvuga uti je nzokora amasaha 28 kuri 28 gushika je mbaye umutunzi hanyuma ubaye umutunzi rero uzoheza uruhuke mugabo ikitsi igihe cyo kuruhuka abakorera rero igihugu barafise umugenzo mubi sinzi iyo biyumvira narabizungurutse duherwa kugirana inama n'abaserukira abandi amashirahamwe y'abakozi niwe nabwiye ntibakorera igihugu basigaye bantangaza basigaye babona yuko umenga hariho uwundi muntu azoza gukora ibintu byabo bakicara muzokumva kaza wumva ngo leta ngo tuyisavye ko yokora ibi n'ibi uwabivuze nawe niba bijejwe kubikora ni mwikebuki ugasanga nk'abigisha ariko bavuga ngo inyigisho z'ubu nta kanovera zifise leta ntiraba uko yobigira inyigisho zigira kanovera nawe ni mwarimu nyene ahubwo ajejwe kubikora none muhora mubivuga ukazubona abari mu bushikiranganje bw'uburimwe n'ubworozi ariko ngo turakwiye kwiga neza ngo leta irakwiye kwiga neza ngo ngene twogira imbuto nziza zirobanuye nawe ntiwajejwe kubikora ico kintu abakozi b'igihugu bagikure mu mutwe bamenye ko ari bajejwe kubikora